kandi wari watubwiye ko ugiye gukora akazi kameze neza manager naka rero n'akazi kameze neza ndatahana irasiyo ndatahana iki habaho neza tu Hello guys, mumeze neza murakomeye. So uno munsi murabona ikirere si neza kabeho katwishe, hama uno munsi mpisemo gupfa no gukira utigute. Manager wa Burundi Media TV yatubeshe yuko agiye kurondera akazi kameze neza, agiye kuzokora kugira ngo yongere avyure igikorwa, ariko baduhaye amakuru yuko ngo asigaye ari umunyezama ahantu. Rero bakunzi ba Burundi Media TV muze kumufasha muzonsabira ikigongo, ahangiye gupfa no gukira. Rero ndabasavye mubane nanje, ndabinginze guys mufashe kandi muzonsabira imbabazi, murabizi umuntu agutwara akaba ari hatari. Cameraman twagiye. Rero bakunzi ba Burundi Media TV, imvura iri kwiragwa ariko je navuze ati nukuri jewe kabisa bituma binkomerana mugabo mbanze menye ni kubera iki yagiye muri ako kazi k'ubunyezamu. Murabana nanje tugende kumuraba. Imvura ni nyinshi murako nimbeho guys ni hatari. So cameraman turashitse bashi hotel yo bayitwa gute, reka tubanze turabe hotel cameraman. Ingo tubanze turabe hotel yariyo, turabona hotel California hotel. So cameraman twagiye gusa rero guys ya saba yuko turabe guys. Cameraman gumane nanje harugaye satu muture gute. Cameraman gumane nanje. Gumizeko. Safi manager. Guti. Waringa? Oya. Cameraman gumane nanje. Oya, je bintu ndababwiye ko muzane kamera. Oya, none sibiri bisanzwe manager tuje gukuramutsa. Mwene mumbwira ikintu kibagenza ngaha. Manager ngize ukuri. Nene ibintu urimo nibiki? Oya, je ndimo ndihigira ubuzima. Je ndimo ndihigira. Manager kweli? Wari bagiye ibintu wasize tubwiye manager. None mwe mamuza ahantu ngiye kuyahiga. Rega simba nagiye mu nzahabu kuyahiga. Manager aho usigaye uri umunyezamu ngaha. Kazi ni kazi tu. None ahubwo boss nk'ubu bazabasanga n'ibyo bikamera bimena ko. Manager none wahuye n'ikibazo nyabakibasi. N'ubuzima ndije byaracanganye tu. Nabwo ngiye guhiga ubuzima hama n'ibyacamo tuzongera dukore. Ku buryo umukinyi wa film asigaye ahura n'ikibazo nk'iki kweli. Nuko ikibazo cyagiye bafanira vine bandi hari basi bagire ikintu bashoboye gukora nuko. Oya umviriza bajya nabagenzi bisanzwe. N'abantu abagenzi rero none kuti wewe uyumviriye kuzana kamera ngaha muga ntimvira ati reka manager basinda ubuzima baye mwasinda muhena bibiraze kujya canke ati ndagupangire inzu yati. Kandi wari watubwiye ko ugiye gukora akazi kameze neza manager. Naka rero n'akazi kameze neza ndatahana irasiyo ndatahana iki habaho neza tu. Ibisigaye tuzobibandanya mu nyuma. Nimushaka mpora iki? Nukuri jewe ndababaye. Wewe rindira gatoya bigiye gucamo boss arampemba neza nkaronka yonjya nansigarana. Kubera abantu ubuzima je nibiremwo burangyohe kandi buranyorohera. Sinzi ivyo ari byo rero muri. Guys nukuri jewe ndabuze ikintu mvuga. Je ndabuze ikintu mvuga ko sindabitahuye. Manager kwera ubuzima. Ubuzima ni bwiza kuri jewe ubu. Nibwo umbesheje. None filime nazikore nta mahera ziye. Namushaka bigenda gute. Igihe cyose twakoranye hari amahera mugeze mubona yinjira mu mufuko wanje. Manager basi umbabarira ndakubaza kino kibazo. Basi woba warigeze guterereza basi umuntu umwe basi canke babiri ukavuga ati je ndafite ikibazo runaka ni mumfashe basi. Jewe nagiye ku mbuga nkoranya mbaga ndasaba ati ni umuntu herere
narakoreye ibiganiro Bujumbura ku mateleviziyo angahe nsaba imfashanyo narabuze n'umwe wamfasha camitamo kwakira ubuzima nyene ico buntegetse ntako ndi kumva ariko bigenze ntibabonye ibiganiro ku mateleviziyo ya Beach Up TV ya Stern TV hose je nakoreyeyo kugira bamfashe mugabo vyarangiye nyene atanu umwe nyumvise ibintu vya filime cyane abanza ndabihagarika gateka manze nyondera ubundi buzima hama nzongera ndabibandanya nukuri bakunzi ba Burundi Media TV turabakunda murabizi kandi ibikorwa byacu murabizi ko twama dukora buri gihe nukuri ibi bintu birababaje je numva umengo no kuriranurira munyihanganire je nari nzi ko ari ibintu vya blague baba ariko barabesha ariko nukuri sanze ari vya vrai numva mbabaye je nari nzi yuko manager wacu ari afise akazi keza nari nzi ko ari ibijya by'insako abantu bagenda baravuga hirya no hino nukuri birambabaje guys ndabinginze murabikino mukora ndabasabye nukuri ibintu birababaje je senzi ko manager ibi bintu yobikora nukuri manager ndakwinginze basi ahubwo ni barabe nyine baduterere barabe ko ibikorwa byo bandanye naho bundi bwo ahatagikozwe ubuzima bukaguma kunyene bashi nyene Jesse mbona ko bizobandanya bigenda kwera okay nashanda kubaza ikibazo none manager ubona basi hamwe vyoshika hakaboneka nk'umuntu ashobora gushigikira ibikorwa ubona ikindi kintu gishasha wewe wozana kugira ngo tugumane ka kanovera nyene ka Burundi Media TV coba ari nk'iki mbona kuvuga je mu mutwe amakreation yafise mbona ufise n'amaprojet menshi wanashimba nateganya kuri Burundi Media TV gusa ikibazo gihari ni c'uburyo ubushobozi bumbana bukeye ari unyumva kanyumva akavuga ati je ndafise ikintu no baterera mbo muze gutanga nimero zanje za lumicash kw'icyo kiganiro hama canke za WhatsApp hama zondondere nyina nimbara kantu nyina zosinyira nyina sinyire hama ibikorwa tubibandanye ko nko bitugira ingwane zitandukanye yari z'imashini hari za kamera hari za microphone abana yuko ibintu by'iki gihe navyo ari ngorane gaha mu Burundi bwacu gusa ari nk'umuntu yiyumvira ati je ndashobora kubaterera nka sase nka ncanke desamire kugura aka microphone canke ndashobora kubatera imashini canke ati ndafise kamera no yibaha mu kayikoreshereza ibikorwa bikabandanya ko n'impano z'igihugu narimo ndashigikira ko nabivuze kuva kera ni ibikorwa by'igihugu si iby'iwanje ni ugwaruka nyene ni gwaruka muri make yavuga ko ari nguvu z'igihugu n'imbaraga z'igihugu abajene mbega none ari nkamwe nk'ubu bishitse nk'abakinyi biwawe wari waregeranije kugira ngo bakore kino gikorwa kuko ibintu dusanzwe dukina ni ibintu vyigisha abantu benshi kandi urabona igikorwa kiko kiradindira abakunzi ba Burundi Media TV murabizi ko twahora dukora kandi gose n'inguvu nyinshi ariko ubu murabona ko atagikorwa cyacu muherutse kubona kubwizo mvo nyene zuko manager uburyo butereko buraboneka neza none nk'ubu abakinyi biraborohera mbega bimeze gute ubu bari mu mwanya umeze gute ko tubona ibikorwa vyahagaze nukuvuga je maze kubona ibintu by'ubuzima bincanze abakinyi nababwiye ati bamurihanganye gatoya je mbanze nikusanye ndaba ukuntu byogenda ko sinobazana kuri tele ngo bakine baca biriga ubusa ata ntari barasione amva ntari bashobore kubagaburira bari kuri tele canke ngo batahe baronke n'agasabuni urumva zari ngorane ukuvuga ibyo rero maze kubyiyumvira cyaravuga ati bwere genda muri aho tundi tuntu murakora je nangiye guhiga uburyo hama ninabona ukuntu bigenze nzoheza nabahamagaye tubandanye ibikorwa usabwa kuri no mwanya kuri jewe nyine wana sinorohewe ndimo ndahiga mugabo basi je ndorohe kubandara ndiye tu ubuzima bukabandanya ariko igihugu nacyo kiba kinkeneye hanze kimbaza ati none wewe ibikorwa by'igihugu warukora bigeze he bimeze gute ko tutayibona bimeze gute mbega nk'ubu bishitse ubwo buryo bukaboneka igikorwa kirashobora kubandanya neza cyane nkuko nahora ndayibaha desome mu ndwimwe ntanga ibikorwa bibiri kuwa kabiri no kuwa gatanu nubu hamwe hoboneka akantu k'uburyo je nukuri ndisero yuko ibikorwa byabandanya nkuko byahoze mbere bikanarushirizaho mbega izindi ntambamye mukunze guhura mu iki gikorwa ni nk'izihe nazo nyene umuntu ashobora gufasha mbo ikintu dukunda guhura naco amarocation canke ibintu by'impuzu impuzu kabisa imyambarire kwambika abakinyi ntivyoroshe ari nk'uwude muntu ashobora kuba afise nka fashion shop
yavuga ati jewe ndafise aho muza muratora impuzu mwambara mugenda mugakina ibintu bisa neza bimeze neza naho bakoze cane. None hariho ikindi kintu tubona naco nyene sinzi ko coba caravuye kuri izo ntambamyi z'uburyo zuko mwahora mugendera abasitari b'abaririmbyi b'abarundi mukabayagisha mukumva ico bavuga hariya hirya no hino, mbega navyo vyavuye ku kubura uburyo canke se ivyo mwarabihagaritse? Erega ni ca kibazo nyene je mu bisanzwe nta déplacement afise sivyo kugira ngo nza kuzana cameraman na journaliste kugira tugende gufata ikiganiro c'umunyamakuru runaka ata déplacement twaronse canke twumva dushonje canke tugataha tugashika turara ubusa kandi atari ikintu cinziza twaronse usanga ari ngorane. Yindi ntambamye yo dukunda guhura nayo ni yuko abarundi tudakunda ibikorwa vyo ngaha mu Burundi wacu. Kenshi usanga filime twebwe aho namanca hose naho bari mu modoka canke hano runaka usanga mu baraye ibikorwa vyo mu Rwanda canke vyo hanze muri Nigeria baravye ikintu cyo mu Burundi wa muntu barabiye igikorwa abari terambere kuriwe mugabo ugasanga aho kuraba filime ndundi arimo araba ibindi bintu biri no mu rurimi batumva kandi twe ngaha mu Burundi dukoresha ururimi rw'ikirundi nyene. Izi ngwane abarundi turazifise nitugerageze dukunde ururimi rw'ikirundi dukunde n'ibikorwa byo mu Burundi wacu aho bizofasha cyane. Bakunzi ba Burundi Media TV muravyumva ko ari ibintu by'akamaro cyane mu gihe mwoza namwe mugashigikira nkuko mukunda ibikorwa byacu. Bisanzwe ni ibikorwa by'igihugu ko urumva icerekana neza ko ari n'ibikorwa by'igihugu kandi n'igihugu cyacu tugikunda. Haratanguzwa na Burundi umva ni kuvuga nimba ari umuntu ari mu bihugu byo hanze canke mu izo za Kenya za Uganda umuntu akimara kumva Burundi ubwo nyara cyahita yumva ko ari ibikorwa by'igihugu. Rero nukurinda binginze bakunzi ba Burundi Media TV murumva ivyo manager ariko aravuga murabona uyu mwanya arimwo nukuri jewe sinzi ngira ngo turaza kuyaga inyuma ya kamera ko sindabitahura neza nukuri ndabinginze mugira ico mukoze. Ndibuka ko hari ikiganiro mwigeze gukora kuri Musura Power TV muravuga ati nukuri uwo bafise shop nazera aragerageza atwambike ufise nk'ico ashobora guterera kugira ngo igikorwa cyacu kigere kure gishike kure abikore vraiment mugabo kuri kijya kiganiro ca Musura Power TV ndibuka ko mwigeze guteza muravuga wafashe byinshi mugabo sinibaza yuko nimba hariho uwo yaragize icakora ko uyu mwanya wari kuburi ngaha ahubwo ibikorwa biba bigeze kure cyane. Rero bakunzi ba Burundi Media TV nukuri turabinginze murabe ikintu mushaka gukora kugira ngo ibi bikorwa by'igihugu bishoye kugera kure cyane. Sinzi manager hari ikindi woshobora kurenza ko kugira ngo tumere nk'abasoze boje ikintu arenza ko nashaka amamagara ya mateleviziyo y'Ubujumbura twebwe abana dukora interieur du pays aha mu Ngozi ntibashobora kutwiyumvira ko abo bafise ama TV y'Ubujumbura ngo baze badusure basanga ibikorwa byacu badushigikire nk'ubu ndazi yaba ari nka babiri b'Ubujumbura ba Star TV canke andi mateleviziyo niyo ndavuga ari yonyene yizanye ino mukazanana namwe mukaza kumvumbura hondi naza hari ikintu byofashije kuko abankurikira sibo nako abakurikira Burundi Media TV sibo bakurikira n'ama televiziyo yandi atandukanye bashobora kumbona rero ko yandi ma TV babona ubuzima mbayemo bakagira icyo baterereye mugako bwanje nyene ndimo ndatakamba no ngiransaba mudufashe kabisa muduterere muze gutanga nimero nkuko nabisabye bafise icyo bazoterera bazatuvugisha kabisa babakoze kumbura igihe ubuzima bashobora guhinduka ejo kandi mwakoze cyane naho bitabaye byiza ko yamutanywa ntiguje ariko nta kibazo kabisa. Murakoze namwe ahubwo natwe muratubabarira kubera ko nukuri jevye byanse navuze ati nukuri cameraman unyihanganire je tugende kuraba manager kuko umva urazi ko twakurondera ku telefone ukatubwira ati mwe igikorwa rindira ndacari ko ndarondera mwebwe nzobabwira mu imisi turarindira je navuga ati nukuri cameraman ngo tugende kuraba manager ivyarimo rero je ndumiwe nukuri numva umengo nisoni zananyisha ahubwo reka bagende kuri Burundi Media TV bakore subscribe basi turabe basi ko hari ikintu cyo kwiyongera hama bagerageze baraye n'ama filime twatumo turakora ko nayanyu nayanyu bayarabe bayamare byana bangombwa tubahe n'izindi nyene n'ivyagenda neza kuko filime yutayiravye canke indirimbo iri kuri YouTube nyene igikorwa nawe ntaronka ingufu zo gukora ibindi bikurikira mbwa nk'ubu mbonye filime irabwe
naho barimo akaherere ukambwira muri commentaire ati aka kantu karimo kaherere ejo ca nkora yindi nkanagahinduramo nkamenya ikosa aho ryari riri nkanagakosora. Ego murakoze cyane rero bakunzi ba Burundi Media TV turabashimiye cyane tunabashimira umwanya mwese muzofata muri abakino kiganiro kandi ibintu mubonye muze mwigore mugira ico mukoze kandi tuzobashimira hama nimero tuzozibaha nkuko manager yabisabye mugira ikintu mukoze. Ciao ciao murakoze cyane.